mbe icyo cya buja flavor cyo gisigura iki? Jewe nanje numva ngo buja flavor bwa simone cyo gisigura buja flavor gisigura iki haje? Ayo de kinde nkunze kumva bavuga uretse n'ico ngo umuziki ndundi bisigura iki? Ivyo vya buja flavor byo gukopya n'ibindi oya uko wari ubivuze ivyo ndavuga ngo buja flavor reka basi tugire buja flavor tugire da gitega flavor tugire da gozi flavor none byo cyabigenda gute? Akamaro kishira hamwe rya Amicale des musiciens icyambere nuko Igozen TV. Yes bakunzi ba Igozen TV reka ndabaramutse turazi ko mudukurikirana muri mu mpande zose z'isi abari mu Rwanda bari Kampala hari ya Dar es Salaam reka ndabaramutse sinzi amasaha mugeze ko ariko twebwe nko mubibona tugeze ku masaha y'umuhingamo ariyo bita amasaha y'umugoroba uno munsi rero navuga ko ari umunsi uri special abastar kumbure canka abasani bahora mufise ibibazo kujanye na Amicale des musiciens uno munsi ndi kumwe na Président arongoye Amicale des musiciens kugwego rw'igihugu Mr Bright ndabaramutse cyane. Ndabaramukije cyane ndaramukije n'abariko baradukurikirana nishima kubona dushoboye kuba turi kumwe kuri no televiziyo yani. Karibu cyane mu ntara nziza ya Gitega. Ndajyoye cyane kuba ndi mu ntara nziza ya Gitega umugwa mukuru wa politike n'ahantu nkunda no kugendera cyane. Ego. Tutaraja kure jewe nshaka neza na neza mubwire abaririmbyi canka abakunda umuziki ndundi akamaro kishira hamwe rya Amicale des musiciens. Akamaro kishira hamwe rya Amicale des musiciens icyambere nuko ari ishira hamwe nyene. No kuvuga abaririmbyi bari hamwe no kuvuga abakunzi b'umuziki bari hamwe no kuvuga abantu bose begere umuziki bari hamwe akamaro rero nuko iyo turi hamwe dushoboye ego kumbure nk'umuririmbyi ari mu cankuzo canke uri Makamba ataramenya Amicale des musiciens ikora gute canke nk'ushaka kwinjira muri iyo shira hamwe mbega aho bahasabwa iki kugira ngo aje mu muryango wa Amicale des musiciens? Ukuntu Amicale des musiciens du Burundi ikora ni ihuriro ry'abaririmbyi no kuvuga ni shira hamwe abaririmbyi bashaka kwinjiramo bahuriramo mu iryo shira hamwe rero naryo turabira hamwe ibihanze umuziki w'u Burundi tukarabira hamwe ibihanze abaririmbyi b'abarundi hanyuma tukabitorera umuti turi hamwe kubera yuko ibibazo by'umwe sivyo by'uwundi iyo uri umwe wibaza ko ico kibazo ari ugifite wenyene kandi iyo uri umwe biragora kushika kure ariko iyo muri hamwe mugenda muri novuga umuryango bagira bati aba bantu ko baje batwitura gutya na gutya ubwo ntibafise raison yo kuvuga ivyo bintu muguru umwe bogira bati ni icyiyumviro ciwe mugabo uri muri Amicale abari ivyiyumviro by'abantu ntabari ivyiyumviro by'umuntu nico rero cyambere abantu bakwiye kumenya yuko ari ishira hamwe ryo kugira ngo turabire hamwe ibibazo bihanze abaririmbyi bihanze umuziki w'u Burundi kugira tubitorere umuti araho tudodore turi kumwe ari ivyo dusaba tubisabe turi kumwe mugabo twegeranije ibibazo umwe wese afise kwinjira naho biroroshe no kutumbera abajejwe amantene aho baherereye bakatanga amafoto passport 2 bagatanga 3,000 byo kugira baronke carte na fiche hanyuma bakariha n'ibihumbi 2 buri kwezi nta kindi bisaba. Ikibazo nkunda kubaza abastare dukunda kurana ibiganiro benshi ndakunda kubabaza ati mubona mu Burundi habuze iki kugira ngo tubone umuririmbyi kanaka agendera mu modokari miliyoni amajana kujya ku abandi baririmbyi bo mu makungu mwebwe nka Président wa Amicale des musiciens mubona umuziki w'u Burundi hanini ubuziki kugira ngo tubone ko umuririmbyi w'u Burundi ari ku yindi level nka kujya tubona abandi baririmbyi bo makungu? Ico nama navuze nuko kenshi
abaririmbyi tutamenya ibyo turimo, ntitumenye ibyo turimo. Icya mbere no kumenya icyo turi, ibyo turimo n'akazi dukora kariko. Burya si benshi tubizi. Burya umaze kwitahura uri, ugatahura icyo uhamagariwe gukora, ugatahura icyo uteza gukora, burya byose ubuhejeje kubirangiza. Nicyo cyonyine kibuze. Ntumenya ngo uri umuririmbyi, ntumenya ngo uri umuki, ntumenya ngo nkorera hehe, ntumenya ngo mvugira abande. Iyo utarabimenya rero bituma ucuba nk'intamba, ukaguma utambatamba, ugasanga ugiye nko ngaha hamwe hogeze kuronka umugani wawe iyo modoka uciye utambatamba, uravuyeyo ugiye ahandi. Urumva ugaca usanga ubaye umwe twokwita ntaho mfatwa. Abarundi rero habuze ko twitahura, tumenye icyo dukora, tumenye icyo turi, tumenye naho tujya kugira ngo dukore ibyo dushaka gukora. Nicyo cyonyine tubuze. Nayo ubundi kuririmba turabizi, amatara turayafise, amasidiyo arahari, abakora abasadabo barahari, abarundi barakunda umuziki, turamaze kubibona. Habuze gusa ko dutahura icyo turi. Ikibazo benshi bama bibaza ati mbega amikare do musicien mu gihugu cyacu cy'u Burundi yoba yerekeye abaririmbyi gusa, abandi butugenegene dutandukanye bobo ntibaraba. Kuri ubu twebwe turaba abaririmbyi, abacuraranzi, aba DJ, abamenyesha makuru bakora novuga journaliste culturel, n'abakunzi b'umuziki no kwita abafana. Abo bose turabakira, ariko tuvuze abacafyi urumva ntituri mu muziki, tuvuze abakomedi urumva ntituri mu muziki, tuvuze ababazi urumva ntitwaba turimo. Twebwe turi kumwe n'abantu bari iruhande y'umuziki. Ariko nibaze ko iyo tuvuze umuziki, nibaze ko n'abajya basanzwe baririmba gospel music, nibaze ko nabo nyene kumbure baba bahurikiye mu muryango wa Mikari do Musicien. Yega abakora gospel bakora umuziki, abatamba burya nabo batamba umuziki. Uri umutambi utamba umuziki, ntutamba ikintu. No kuvuga utamba ivyo mu muziki. Ugira gospel ivy'amajambo avuga niho bitandukanye, ariko n'umuziki nabo nyene barimwo, kandi dusanzwe tunabafise. Abatamba dusanzwe tunabafise, abagira indirimbo z'akaranga nabo nyene turabafise. Ntibikumire ngo ngurumva ngo wabikade bizedi burudi ngo y'abasani uko twovyita. Oya, abatamba, abagira gospel, abagira indirimbo ndangakaranga, abo bose barimwo. Ukira kuba uri kucerekeye umuziki uburimo. Kumbure tubona ko amasaha ariko agana, amasaha agize cyakuze cyane, ariko kumbure tugenda tunyarutsa. Nshaka kumbure musubire mwibutse abarundi n'abarundi kazi akamaro k'umuziki mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Akamaro k'umuziki mu gihugu si n'icyo Burundi gusa, mugabo reka dufatire igihugu cy'u Burundi kuko niho tubaye, niho dukorera. Akamaro k'umuziki cyangwa k'umuririmbyi w'umuziki karakomeye cyane. Mwombaza ngo kubera iki muti gute? Umuririmbyi icya mbere cyo atanga ubutumwa. Iyo atanze ubutumwa atanga impanuro, atanga ivyo abona vyokogwa, aravuga ibitagenda neza kugira bikosorwe, ibigenda neza akabihayagiza. Urumva akora ubutumwa bukomeye cyane kandi bwumvirizwa na benshi. Icya kabiri, urakora umuziki ukaruhura abantu turava kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu turi mu bitandukanye, umwe akora ibi undi akora biriya, umutwe washushe. Hanyuma ku wa gatanu ku mugoroba cyangwa ku wa gatandatu ugasanga muhuriye mu makaraoke, muri mu bunywero, muri mu butambiro, aho hose bumviriza iki? Umuziki, kugira ngo bagire gute? Baruhuke.
urumva akamaro k'umuziki ko ari kanini cyane. turangiza ikintu kimwe canke bibiri canke bitatu ubona vyonona canke bicafuza umuziki w'u Burundi ni nk'ivya novuga ko nukutamenya gute ukutamenya ivyo buri kurakora kandi biri mu bintu byinshi se baririmbye gusa duhagarare ku baririmbyi kuko niho tuhagaze ku baririmbyi nuko ni bimwe navuga nti nukutitahura nukutamenya ivyo urimwo nukutamenya iyo uri kuraja aho bipfira rero dukunda gukurikira ivyo tubonye ntituri twebwe dukurikira ivyo tubonye ariko twari dukwiye kuba twebwe nyene tukamenya ico dukeneye gukora ngaha mu gihugu cyacu kugira ngo turabe yuko wihaye intumbero wihaye ukayikora mugabo kenshi ubu nagakuku umva umuririmbyi wo buri igihugu kanaka yumvise ko ari we yakoze agaca agomba gukora nk'ivyiwe akabizana aha ugasanga wibagiye ivy'iwawe watereza kubwira canke gutanga hano mu Burundi kugira babimenye no hanze babimenye kuko utoye uwo hanze ukamwigana cyangwa ukamukopya nta kintu na kimwe ubukoze mu bisanzwe ubuteje imbere uriya kandi ntunabimusumbya ubu uri kuramuteza imbere none wewe ku gihugu cyawe uri gukora iki cya kibi kibazo uriko ukora iki aho gufata akaranga k'iwacu ibyiza by'iwacu kugira ngo natwe tubigaragaze nabo babivomeko twe tuvoma hanze ariko ntidushaka ko natwe iby'iwacu tubyerekana kugira babivomeko naho bipfira rego kumbure gutora indongozi mu zindi ntara akarusho kuri mwebwe ni nkaka nuko dushaka ko amikane musée du Burundi ihurikiramwo abaririmbyi bose bo mu Burundi rero iyo hari ishirahamwe rikwiye igihugu cyose ntiwoshobora kurirongora wenyene ubundi mushaka kuzimya kakajambo twakuze twumva ngo buja flavor mushaka ko Uburundi bamenya ko intara zose ahariho hose hava umuziki mbe ico cha buja flavor cyo gisigura iki jewe nanje numva ngo buja flavor bwa simone cyo gisigura buja flavor gisigura iki haje buja flavor hajya bashaka kumbure ngira ngo nibajye baririmbyi bavuka Bujumbura bacha bavuga ati kumbure umuziki reka tuwitire ko uvuka Bujumbura bacha bahitwa ko ari buja flavor ariko kumbure abo nibazi ko mubona abandi baririmbyi mu zindi ntara kumbure usanga bafatishije Bujumbura ariyo dekinde nkunze kumva bavuga uretse deco ngo umuziki ndundi bisiguriye kuri jewe nibaza ko abari umuziki wo mu Burundi wo mu gihugu cy'u Burundi umuziki kumbure umuziki kama wiwacu sinumva ko ari bya bindi byo gukopya kubera ko bavuga ngo umuziki nyarwanda twaciye dukopya ngo umuziki ndundi niyo buja flavor muri mwebwe bo byita gute bazi umuziki w'u Burundi umuziki ndundi sivyo oyo muziki ndundi sico ntibico ndundi gisigura iki we jambo ndundi urakize mu Kirundi oya naco no muziki w'u Burundi reka yo tuwita umuziki w'u Burundi tuve muri buja flavor ico cha buja flavor nuko cyavuye ngo muri bongo flavor diakopi ngoma ndakubwira bongo flavor bace baza barayikopya ngo buja flavor ni ibintu bitaga biratwegeje jewe ngira nti tuvuge umuziki w'u Burundi apana ngo buja flavor canke ngo muziki ndundi oya ivyo nta siguro je ndabiha iyi siguro jewe ndabiha ni umuziki w'u Burundi canke umuziki w'abaririmbyi b'abarundi ivyo vya buja flavor byo gukopya n'ibindi oya uko wari ubivuze ivyo byo ngo buja flavor reka basi tugire buja flavor tugire da gitega flavor tugire da gozi flavor none cyo cyabigenda gute yes kumbure bright kumbure tubandanya turangiza n'ikiganiro abaririmbyi barakunda kuba bafise umwidogo ngo kubera
kubera iki Uburundi canke amakampani canke ababosi iyo batumye ko umuririmbyi w'umunyamahanga bamukubita amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko hagezeho yaho botuma ko umuririmbyi w'umurundi bakamuha amahera y'agasabuni. Ikijya kintu nka Mikare do musicien namwe kumbure mubona kizohava gikemurwa gute kugira ngo abaririmbyi bacu bo mu Burundi bagira agaciro? Burya agaciro umuntu arakiha nama ntabivutse. Burya nimba barinze bahamagara uwo hanze ubwanje sindababaza kuko namamaza abaririmbyi, none ko twidoga ko bazana bo hanze bakabaha menshi mwe ntibabarondere. Mwarababajije gituma batabarondera? Nta n'umwe yanyishuye. Reka rero shaka tubaze tuje kubabaza igituma bataturondera, nitwakimenya tugitorera umuti, nitwagitorera umuti bazoturondera ayahora ajya bo hanze tuyarya data. Urakoze cyane, tubashimire cyane Président wa Amikare do musicien mu gihugu cy'u Burundi. Nibaze ko n'ikindi gihe nimwashika Igitega Igozen TV tukabakenera muzotwita. Sinzorinda no gushika Igitega, nimwabona mukeneye ico mumbaza muramanuka, mutabishoboye mumbwire jewe nidugire, kuko ndi ngaho kugira ngo turabe yuko umuziki w'Uburundi wohinduka. Turakeneye yuko umuririmbyi yogira novuga yogira icaronka, kuko umuririmbyi arakora nako gusa atarabeje ivyo akora nko nabivuze, mugabo arakora, ariko inshingano mfise nuko umuririmbyi yobeshwaho n'akazi kiwe. Nk'umurongozi mwiza mu gusezera ndabasabe kumbure ujya muririmbyi ari mu Cibitoki, ari mu Ikarusi canke Makamba, ariko aradukurikirana, mwoshobora kumuha mwaye yoshobora kubatora nyimba ari bibazo afise vya Mikare do musicien kugira abibabaze. Telefone sintinya kuyitanga, ni 79 90 31 93. Iyo niyo nimero yiwanje navuga direct, niyo ya WhatsApp. Uwishoboye cyangwa ufise ico yobaza yonyandikira kuri iyo telefone, hanyuma umuntu akamuha umuco kuco bakeneye kumenya. Murakoze cyane. Nibaze ko amatora uko yagenze mwavyishimiye? Twavyishimiye, ni ibintu byagenze neza, nta kajagari kanatsinda nta kajagari. Niko nshaka ko tuvamwo kugira ngo tuve mu bavuga mu mwiza, uvuze mu mwiza bihava bibindi. Umwiza burya birashobora gutanga isiguro zibiri, ahirabura ndahabona. Iyo ukivuze mu ntumbero utazi, uvuze umwiza nka wowe waza ko gisigura iki? Mu mwiza n'ahantu umwijima basa ahantu hadafise umuco, hatagira umuco. Hama bavuze umwiza ntigishobora gusigura umuntu mwiza, bivana na context y'ibintu ariko ndakubwiye. Urumva novuga ati ko turiko turaja heza, kandi duteza kuhashika, na cyane cyane turi kumwe. Tutari kumwe nta namwe twoshika, iyo turi kumwe tuzohashika, na cyane cyane dufise ivyiyumviro bimwe, dufise novuga intumbero imwe, turashobora gushika kure. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane Igozen TV, mwakoze cyane kubona mwanduhaye kino kiganiro. Ni ibintu byiza cyane kuko turazi ko mushika kure, kujya ko abaririmbyi bashika kure, nawe murashika kure, kugira ngo kumbure abantu batazi ibintu biriya babimenye. Mubandanye gutyo, na cyane cyane mubikora ku iterambere ry'abanyamuziki, kuko ndaze rero benshi babikora ku zindi nyungu, ariko tubikore mu iterambere ry'umuziki twese turi hamwe, abamenyesha makuru, aba DJ, abaririmbyi, abafana, turi kumwe turashobora gushika kure. Murakoze cyane. Igozen TV.